kaze cyane bakunzi ba kino kiganiro ubutumwa bwiza kuri bose aho muri hose tubashimire ko mudukurikirana biciye ku rubuga rwacu urubuga rwa YouTube aho kandi mukadukurikira no kuri nombonesha kure y'igihugu aho dusanzwe turi kuri chaîne y'ijana kuri Star Time. Tubashimire ko muba muri benshi mukurikirana kino kiganiro abatwandikira. Imana ibahezagire. Kuri uno munsi turaza kuba dufite umutumire muko muramubona imbere yanyu, imbere ya kamera zacu, niwe aza kudufasha kwishura ibibazo bitandukanye jewe nawe dushobora kuba dufise kugira ngo bidufashe kumenya uko twitwara. Ndakwibutse ko ni duca imanza, turahanurana, turigishanya, turakomezanya. Pasteur turi kumwe yitwa Jean Prudent ntibubegwa, niwe turi kumwe muri kino kiganiro. Tumuhe n'ikaze. Kaze cyane Pasteur. Ndabashimiye cyane. Ni impore turashima Imana. Yego. Tubashimire uno munsi kiyago tuza kuba turiko turayaga ko n'ikiyago kivuga kiti mbega umuntu yobumbwa n'ivyo afise, ni gute umuntu yobumbwa n'ivyo afise, nizahe ngaruka zo kutabumbwa n'ivyo umuntu afise. Ivyo nivyo duza guca ijya nino. Urashobora kuba urumwe ariko aratwumviriza avuga ati jewe vy'ukuri sindabitahura umuntu ashobora kubumbwa kiri muri ino si, ariko kumbure kuza kumva ukundi kuri ko hari abo bishobokera, ariko kandi bakaba badahari, naho turaza kubimenya. Basta reka tunyaruke n'ikibazo ca mbere, kutabumbwa no kubumbwa. Iryo jambo manze mbere nk'abari dusamburira kugira ngo ce twinjira mu bibazo nyezina. Ego, murakoze cyane Marvin. Ni ijambo ndibaza rikomeye cyane, na cyane mu gihe ku isi yose kumbura bari mu bihugu byo muri Afrika bo basanzwe bamenyera ibihe bigoye by'ubukene by'iki. Mugabo igihe turimo n'igihe abantu ku isi yose hari ama recession, hari ama crise économique, hari ibigwara, hari epidemie, n'ibihugu usanga byari byifashe ugasanga byaguye mu ngorane économique. Abari hanze nibo tuzi ngo bahagaze neza, ugasanga nabo nyine umunsi bari kubarahura n'ibibazo. Ndaho n'ikibazo ndibaza uyu munsi gifata abantu bose, siko ata muntu umwe ashobora kuvuga ngo iki kintu ntikindaba. Rero kubumbwa n'ibyo ufise, nibaza ko ariyo nyishu ijambo ry'Imana ryaduhaye kugira ngo dushobore kubaho turi équilibré muri buno buzima, muri buno bugingo. Kubera ko Marvin, nta muntu n'umwe cyane nta gihe na kimwe umuntu azoronka ibintu byose yifuza mu buzima bwiwe. Umuntu yamafise misi yose ikintu abuze, sinzi ko ntaho uno munsi umuntu araronka ikinga, ejo akifuza ati moto, ufise moto akifuza imodoka, ufise imodoka akifuza indege, jet privé, ufise jet privé. Ubu naho bafise ama jet privé bako biyumvira kuvoyaja kuri Mars. So no kuvuga umwana w'umuntu yamafise iyo nyota misi yose yo gushaka yuko ibintu biguma bigira iki. Rero kumbwa n'ibyo ufise ni jambo rikomeye cyane, ndibaza ry'ukuri rishobora gufasha abantu bose bakora dukurikirana. Yego, kiri ngaho none reka manze ncengira ko na kano kabazo ko numvise umengo muteye myegegwa imbere. Umuntu amenya ryari ko muri we atari karabumbwa n'ivyo afise canke atari karabumbwa n'urugezo agezeko? Ego, ibimenyetso ni byinshi. Niki kikwereka yuko utari kurabumbwa n'ibyo ufise? Icambere hariho umwidodombo. Ubuzima bwa misi mo kuridodombera ubuzima bwawe. Uri mu kazi wamo kuridodombera akazi, sabidire yuko aho kazi nikagira iki nikakikubumba. Ibimenyetso ni byinshi. Nukuvuga harimo kwidodomba, harimo ico nokita anxiété mu gifaransa, sinzi ukuntu cita mu kirundi. Kuca kwa mufise novuga gute, kwa mufise umutima uhagaze, uruhagarara. Voilà, uruhagarara. Kwa mufise uruhagarara imisi yose. Ukurumva uruhagarara uno munsi kuvyo ufungura, kuvyo wambara, kuvyo gira iki. So ivyo bimenyetso rero byose umaze kubibona mu buzima bwawe, ni ikimenyetso c'uko wewe ntubumbwa n'ibyo ufise. Aho nimba umuntu rero atabumbwa n'ivyo afise, ivyo bimenyetso bikaba bihari, mwese nibaza ko aca yiraba akamenya ati burya ndo umuntu yimyoza kenshi gashoboka canke ndo umuntu nyene ibintu biza akavyakira akamenya uko
abana navyo. Umuntu abumbwa n'ivyo afise agaragazwa n'iki? Umuntu abumbwa n'ibyo afise ni igihushane cya bya bindi tugejeje kuvuga, arangwa n'amahoro, arangwa n'ubugwaneza, arangwa n'umunezero. Urumva Marvin, urashobora kumbwira uti mbega kubera iki umuntu yotwenga kandi atariye? Ariko umunezero wacu, ndiko ndaganiriza abana b'Imana, ndiko ndaganiriza n'abataramenya Imana, ndababwire ubutunzi dufise muri Kristo. Umuntu afise Kristo muri we arashobora gutwenga atariye. Umuntu afise Kristo arashobora kugumana amahoro kandi yabuze. Umuntu afise Kristo arashobora kugumana umutima utekanye kandi iruhande yiwe atakintu na kimwe kimwemeza yuko ibihe ari vyiza. Rero no kuvuga iki? No kuvuga ko rero ikimenyetso cy'uko umuntu abumbwa ari satisfait canke amaze kubumbwa n'ibyo afise ni umunezero, ni amahoro mu mutima wiwe. Peu importe ama circonstance, peu importe ama situation, uwo muntu aba afise amahoro muri we, aba afise umunezero. Yes. Ariko hariho abantu tuba twararezwe neza, kubarira bati naho ubutariye gerageza utwengera abashitsi, gerageza ivyo navyo bimutandukanya gute n'uwo ufise Kristo muri we? Kuko aho umuntu afise umuco mwiza canke indero yuko yarezwe mu mihiri wawe, muga bidasigura ko afise Kristo. Kuko urabona umuco wacu w'ikirundi nawe uratwigisha gutwenga no mu gihe mengo nticari co gutwenga. Nibaza ko kenshi ikintu dukunda gukora novuga gute, novuga yuko ama bonne manière ni guhisha iby'umutima uriko uriyumvira. Ntushobora kugira ubushobozi bukubashisha kurengera ibihe umuntu acamwo hano mw'isi udafise Kristo mu buzima bwawe. Benshi barigirisha, ni ukuvuga arakwereka yu aragutwengera, siko ubwo umutima wubabaye. Hari abantu benshi n'ukunuma bayinumiye yitekereje, mugabo umutima wo kwakoma induru. Umutima ukaba uriko urakoma induru kuraboroga, mugabo umuravye mw'isura ukabona umengo umuntu ameze nzi kubiki. Baramwigishije kugira iki? Les bonnes manières, baramwigishije kugira iki? Kwikalma, kwerekana yuko tout va bien. Muga n'ijya rero hari abo rero bikunda kugira iki? Bikunda kugaragara batabishaka. Ni babandi usanga mu nyuma aguye muri depression. Ni gute umuntu yo deprima umutima w'utaremerewe? Depression ni igihe umutima warushe, warananiwe n'ibintu, waragerageje gukamufura yuko ibyo natakibazo bifite, muga mu nyuma ukumva umuntu ya deprime. So rero no kuvuga ko umuti uri muri Filipi 4 ngo ni munezegwe imisi yose. Nenda kubaze Marvin, est-ce que imisi yose wamuhura n'ibintu vyiza? None imisi yose wamushikirwa n'ama circonstances meza? Imisi yose ibyo ushaka byo mabiba? Ni kuri kijambo ry'Imana tubwiye ngo tunezegwe imisi yose, bisigura mu andi majambo ry'Imana tubwiye tunezegwe hagati no muri ama circonstances atari meza, hagati no muri vya bihe bibi urimwo. Hari abariko baradukurikirana babuza ababo, hari abariko baradukurikirana uno musi bayirukanye mu kazi, hari abakora dukurikirana bagize ibibazo bitandukanye, bari bige kunezegwa uko bameze kose. Reka tubandanye. Nibaza ko ari na hahandi umuntu nzamva ngo navyihanganiye ngo kenshi ngo nagumye ngo ntwinga ngo mbwa ngo utazinga ikintu ngo mfise. Ni kugeza kuki umuntu yovuga ati aha vrema aha ndafise ibikwiye kugira umuntu avuge ko ahagijwe n'ivyo afise? Rero ikibazo reka ndacishure mu ijambo ry'Imana, siko na cane. Yego, kubera reka ndakubwiza kuri Marvin, yumva murambona nk'uwo mujene, iyo ukiri umujene urashobora kwifuza ukivuga ati je icoma nkazorongora ko vrema, siko sije nzobona ndagize iki ndarongoye. Ariko wamara kurongora ukaba muri babandi bidoga ngo hako abagore nabo ngo nta kigenda. Wewe ukiri umujene wifuza kurongora, warongoye muri satisfait wanawe. Ndikuvuga ubuzima bw'umwana w'umuntu nuko bwama, ndikuvuga iyo wifuje kuba satisfait n'ibintu nta satisfaction zo kugira uronka, nta kubumbwa uzo kugira ugira. Ndaza kubereka kubumbwa aho kuva ukura naho mugaye kandi ndabanze ndabereke kwanza ibintu yuko bidashobora kugira iki kukubumba.
murambona nk'ubu umugore yifuza kuvyara ukabona ukuntu yifuza umwana ariko abandi nabo bafise abana kuva bakora bidogera ngo ibivyana navyo nta na kimwe vyamviriyemo. Umukene ukumva ariko aridoga kubera ubukene bwiwe, ariko wabona umutunzi nawe ukabona arahangayitse kubera ibintu vyiwe vyinshi. Sasa iyi si rero iri compliqué. Nta kintu na kimwe hano mw'isi gishobora kuguha iki kubumbwa. Reka rero ndabereke kubumbwa aho kuva. Kubumbwa ukiri ngaho nyene ariko twarumvise canke twarasumye ko Imana mu kurema umuntu yabanje kumushiriraho ibintu. None yashizeho ibintu bitabumba umuntu. Rero ukubumbwa umuntu ntashobora kubumbwa n'ibintu. Oya. Kandi Imana yavyo yatanguye kurema kugira ngo ushikire mu bintu byuzuye. Mugura abona ko yagiye kurondera ibindi Imana itari yamuhaye toujours still. So no kuvuga ko kubumbwa kuva he. Reka dusome Matayo 5 ku murongo wa 6. Havuga ngo hahigwa abafise inzara n'inyota byo kugororoka kuko ari bo bazohazwa. Rero umuntu kugira abumbwe nuko abafise inzara n'inyota byo kugororoka, niwo muntu wenyine ashobora guhazwa muri nosi. Mwandi majambo igituma abantu badahazwa ni kubera itama canke kwifuza, mugabo akifuza ibitari ivyo, hakwifuza ivy'Imana yatanze, bifuza ibindi bintu. Abifuza abagore ntibazopfa bahagijwe n'abagore, abifuza amahera ntibigera bahazwa n'amahera, abifuza ubutunzi bw'isi ntibigera bahaga n'ubutunzi bw'isi. Sinzi urabona Marve umuntu akubwira ati je ndamaze kunjiza muri yaridi, je suis bien, reka nigire muri retraite, ndahaza. Ahubwo yabonye ni wamenya ko wapi. Kubera iki? Kubera ko umutima udahagijwe na Kristo, umutima udahagijwe n'Imana mu mutima wiwe, ntuzopfa uhagijwe n'ikintu na kimwe muri inosi. Yego, umutima udahagijwe n'Imana ntuzopfa uhagijwe n'ikintu na kimwe muri inosi. Umugabo yitwa Salomo yari afise abagore 1000, bihera avuze ngo byose n'ubusa. Rero nubwo nyambo uwo mugabo yararonse kandi beza pana abo yatoratoye n'importe où, abantu nyene batoye bavuga ati ni mwiza wa mbere, bakamuzanira umwami abagore 1000. Mugabo akavuga ngo ntiyabaye mwandi majambo ntiyabaye satisfait. Oya, kuko yavuze ngo nubusa, ngo ni vanité. Kuvuga yuko nyamba abagore 1000 batahagije Salomo, wewe nabazoguhaza ni bangahe? Nyamba ubwo butunzi bwose yarabufise, ubutunzi Salomo yarafise ngana ntawo bufise. Nyamba yavuze ngo byose nubusa, none wewe ubwo ufise bwo guhaza n'ubuwe. Mbega uko kuntu nyene umuntu agera ahantu akumva umengo ntahagijwe, ntitugira dukuremwo Kristo agumamwo, mugabo ntivyo babiva kugukubitiza akajisho hirya ukanabotereka bujyanye naka kirato kirazimvye naco mfise, wahindukira gutya ati vraiment ijya telefone birarenze je ntayo mfise. Ntivyo babivangaho. Eske kuraba ico umuntu afise hanyuma ukamenya ko utagifise, ni mpaka uce wumva ugikene. Ntavyo tubona bitari ivy'iwacu. Ibyiza byose si ivy'iwacu. Ibyiza byose Imana yaremye si ivy'iwacu. Ubu nyine dusohotse tukabona abagore bose beza, sabi iwacu. Je ndafise uwanje, urafise uwawe. Mugabo ikibazo rero gihari niki, nuko reka dufatire basi ku karorero wavuze ka telefone, siko? Reka dufatire kuri telefone je mfise, ni telefone isanzwe, siko? Bivanye peut-être na wowe isanzwe, ari ubundi asengera nk'iyo parapo y'izindi zigezwe. Sinzi ko ntahura, irasanzwe, ka tuyifate ku isanzwe. Yego. Mugabo jewe irampagije bivanye n'ivyo ndayikoresha. Mugabo kubera kwifuza barashobora kuvuga ati nkabo nundi afise iPhone ni 15 umutima ugacugira iki uhagarara. Et pourtant je nari mfise telefone kandi yankorera ivyo nkeneye byose, ndakomunika bien, ndandika message neza, ndakora ivyo nkeneye byose. Sinzi ko nahura amawe. Mwandi majambo ndashaka kubwira abantu bako badukurikirana, urashobora gusanga ivyo ufise ari vyiza, gusa ko ufise amaso ya comparison yo kwigiranya n'abandi, arico gituma utigera uhazwa n'ivyo ufise. Umugore wawe ni mwiza,
Imana yamuguhaye bihwanye nuko we umeze. Umugabo kubera kuraba kwikompara n'abandi bose ubona umenga si mwiza. Ni ukuvuga mu yandi majambo, Imana ibintu guha nibona yuko bigukwiriye. Iyo rero utari kurabumbwa ni nkaho wibwira ngo ivyo Imana yaguhaye wewe ntiyaguharuriye neza. No, Marvin, Imana irazi imitima yacu, irazi n'amakapasite yacu. Umwe iravuga iti wowe nzoguha 10, wowe nzoguha 100, wowe nzoguha 1000. Kubera kiraza amakapasite yacu. Muga twe ntitwizi. Marvin, hari umwana ashobora kuronka 100 agasara. Amuga kaca kenera ngo miliyoni. Hari umuntu afise 100 Marvin. Siko aca mu empori. 100 gusa bifise mu mufuko. Aca cika mu empori agatoka abantu bose. Ko yo bakubita kabavuza. Urumva ico kibazo. Uyo rero umuhaye miliyoni wazi kintu bidusha bigenda. Uyo azobatuka mu gifaransa kari aho gutuka mu giswahili. Azobatuka mu congereza batuke mu gifaransa batuke no mu gishinu. Kubera iki? Kubera ko yaronsa amahera amurengeye. Arengere capacité yose. Ni kuvuga rero hagusaba reka ndabahaka agasokre kumbure tuzogira umwanya wo kubivuga tuko turiga gusenga. Hagusaba ibintu no gusaba ibyo utari siri uko ushobora kujera, ahubwo saba Imana iguhe ubwenge. Saba Imana iguhe ubumana bwawe muri we. Saba Imana uyimenye. Iguhe sagesse, iguhe ubwenge. And then ivyo bindi vyose bizoca biza. Kandi niko Yesu yavuze, nimwitwarire ku bwami bw'Imana no kugororoka. Ibindi nzobibaha nk'inyongera. Ya. Kumbure aho uraciye ko gato ku ngaruka zo kutabumbwa. Habo hari izindi ngaruka zihari zo kutabumbwa. Mbego umuntu atabumbwa izindi ngaruka zoba zimushikira niza. Ninaco gituma tuko turiga kubumbwa n'ivyo ufise. Ntivyari kuba bifise ico bivuze iyo aba hatari ingaruka kandi ziko zirica abantu. Reka dufata akarorero iyi telefone ngiye kwifuza irengi kandi ntayifitiye uburyo bica bigenda gute? Ndaza kubesha canke ndaza kwiba. So abantu benshi ntibiba kubera ko inzara ibisha. Oya, abantu benshi bariba kubera ko bakeneye ubuzima burengeye ubwo bari basanzwe barimo muga Imana ibona yuko batari bakuriye Paul mama. Urantahura. So nukuvuga ko mu ngaruka zo kutabumbwa n'ivyo ufise ucu developa ibizindi ngeso zitarizo, ucu developa kwiba kugira wihe wewe ivyo ubona wari ukwiriye muga Imana. Nukuvuga ubusubiriye Imana mu buzima bwawe. Kubera Imana niyo provider, niyo jare, niyo yabwirizwa kuguha, niyo yabwirizwa kubona ivyo ukwiriye ikabiguha ku mwanya wayo. Muga wovuze uti oya jereka niherera ivyo mbona je nkwiriye. Kandi imisi se bihera nabi. Ivyo bintu utoye mu kwiba nivyo bikwica. Ivyo bintu utoye mu buriganya nivyo biza kwica ubuzima bwawe. Mugabo kuko Imana niyitungisha en fait. C'est Dieu qui enrichit. Alors, burorero bundi prostitution uno munsi nyamba hari kiza kiri muri jeunesse no munsi nyamba hari kiza kiri muri societe. Ubusambanyi kubera iki abana b'abakobwa basambana n'abatama? Kubera bakeneye ubuzima badafise aho bakuri. Barafise abatama babavyaye mugabo batabahaye ubuzima bari bifuza. Baca barondera abandi batama bashobora kubashira kuri standard. Voilà. Baza kubasohokana handi babatama babavyaye batabasohokanye. Urumva ndikuvuga kwa kwifuza kwa kutabumbwa n'ivyo ufise kuza kuvyara ukwifuza ko kwifuza kuza kuguta mu ma erreur ateye ubwoba utazokwikuramwo. Cyo gituma uyu munsi ubona umwana w'umukobwa yumva yuko yoryamana n'umuntu amuvyara nk'incuro nka 2 canke 3 mugabo pourvu ko aronka ya iPhone 15, pourvu ko aronka ya modoka, pourvu ko aronka twaduhuzu twiza. Ariko akibagira yuko umutima wiwe urarushe. Umutima wo ntushobora guhazwa n'ivyo bintu. Cyo tugaruka kuri cakindi. Ntuzopfa uhagijwe n'ibintu vyo muri inosi. Nta na kimwe kizova gihagije umutima wawe. Umugabo yogugabira igorofa mugabo ukayibura mwama itiro. Ukabura itiro kandi uba uryama mu igorofa. Ukabura itiro. Ugatwara imodoka mugo kumva ko atamutekano ufise mwibarabara umenga uri sûr y'ubuzima. Kubera iki? Kubera ko waciye mu nzira itariyo. Imana niyibanza kwanza guhaza umutima wawe. And then ibindi bintu biza mu nyuma. Kristo mu mutima wawe niwe yabwiriza. Yesu Kristo atabari mu mutima wawe ntushobora guhazwa n'ikintu na kimwe muri ino. Hama rero ingaruka nizihe? Nizo abantu baca baja ngaho bakadeprima. Kubera iki? Bagiye kwironderera inzira zabo. And then ingaruka z'ivyo bintu ziko zirabakubita mu mitima yabo.
bakumva ubuzima bariyanse kandi barafise vya bindi bariwe ko bararondera, barafise ya mamodoka, barafise ya mazu, barafise vya bindi ubona umuntu akavuga ati ujya muntu ngo ahagaze neza. Mbega iyo bavuze ngo umuntu ahagaze neza baba barabiye kuki? Baba barabiye kuri position yiwe, barabiye kuki? Umuntu ahagarara neza bivanye n'umutima wiwe. Ego, umuntu ahagarara neza bivanye n'umutima wawe. Udafise Kristo, ndabona ndakubwira wowe kuradukurikirana, udafise Kristo mu mutima wawe, shaka ubufise amazu 10 uzorara muri 2 metre kare. Kandi iyo 2 metre kare nta mahoro uzoyaronka mu udafise Kristo. Ni ofete udafise Yesu Kristo mu mutima wawe, ushobora kuvuga ngo ubu ngo umeze bien, uje ngo umeze fresh, ngo nta kibazo na kimwe. Umve uri umugogwa wa mbere abaho kuri nose, kubera ko umutima wawe uragutse cyane. Imana yaremye umutima w'umuntu yaraharuye yuko ari yuzo mu mutima w'umuntu. Ubwo umwana w'umuntu amaze kugera mw'isi aca yibwira yuko ashobora gushira mu mutima wiwe ibindi bintu biza gusubirira Imana. Ico gituma baba batayo ikinogo, batayo bakumva ntibihaga, kubera iki ntibakomprena yuko umutima w'umuntu uragutse ku rugezo rw'uko Imana yavuze ngo je nzokubera mu mutima w'umwana w'umuntu. Ibaze Imana ukuntu ingana. Imana ijambo ry'Imana ikabitubwira ngo Imana irengeye isi, irengeye univers. Ibaze iraba isi ukuntu ingana. Imana irarengeye isi, muga Imana igaciba mu mutima w'umuntu. Ibaze rero guca ushaka gushirayo isi mu mutima wawe, ntibikunda, ntushobora guhaga. Ego. Urakoze kuri izo ngaruka, ariko nk'umuntu yoca asenga gute kugira ngo umutima we utekane, ureke kwifuza canke ureke kubaho ugomba gutunga ivyo udafise? Yosenga gute? Mbega Imana yo ntibibona ko tubikeneye? Kubera ikibanza kurindira ko tuja gucira indi nzira? Umengo ndashavuye mugabo nyene, umengo ariko Imana irabizi ko tubikenye, kubera iki twobanza kuja kurondera indi nzira kitabiduha? Ntituri abana bayo? Yes. Alors, gusenga ni vyiza, mugabo reka kwanza tuvugane d'abord, kuko umuntu agiye gusenga adafise umuco w'ijambo ry'Imana aba ariko asengera ubusa. Ahubwo nibaza ko icambere kujya gusenga ari kuganira n'Imana. Ifuko abantu bakwanza bumva icyo Imana ibaganirije imbere yuko banagira nico basenze. Imana icyo gusaba niki? Imana icyo gusaba no kwigirira confiance, kuyizigira. Siko erega hajya Marvin, umuntu yagiye kwiba mu ijoro, kubomora kugira ngo yibe indya, ni kubera ko ataba yagiriye confiance ko ari izimugaburira, aba yagiye kwironderera wewe ku nguvu ibyo agira iki, ibyo aza kurya. Wabitahuye? Ni kuvuga ni manque de confiance, kuko genda urabe bajya abantu babayeho ubuzima nka burya bw'iwawe, badakura nka bijya ukora, barabayeho. Ego ushobora kuvuga uti barapigitse, yego mugabo barabayeho. Abana b'abakobwa bose bavutse mu makartier ari pauvre, saba ntibisigura ko baca baja gusambana. Oya, harabihanganye, barihangana kandi uno munsi bibereyeho bien, babayeho mu bagize ama mariage, bameze bien, bararonka ivyo biki, mugabo birababumvye, bameze bien, babayeho ubuzima bwiza, nta ma depression bafise, barara amajoro kubera ibintu bakoze canke ibintu banyoye canke ibiki. No, ni kuvuga iki? Ni kuvuga umuntu arafise ukuntu justifia ivyo ariko arakora ukubera ubuzima arimo, nkaho menga Imana nibaho, Imana nizi ubuzima arimo. Oya, wowe uriko uradukurikirana kandi ndakubwira ubuzima urimwo Imana irabuzi, izi amadetaye yose ubuzima bwawe. Yesu yariko aravuga muri Matayo 6 akora abwira abantu ngo none Imana iragaburira inyoni. Can you imagine? Ni kuvuga abantu bari baguye hasi kubyo Yesu abaha akarorero gusa kw'inyoni ibaza. Nyine Imana izi inyoni kwikeneye gufungura, niyo yo itazi yuko wowe ukeneye gufungura. Umwana w'umuntu yaremye, niyo yoba yibagiye yuko akeneye gufungura. Imana yambika amashurwe, niyo yoba yibagiye yuko wewe udakeneye kwambara. Ikintu rero umuntu akeneye niki? Kudevelopa confiance, kubwira Imana uti ni gute uza gusenga, senga ubwira iti Imana ndagufitiye confiance à 100%. Ibi bintu ni mauvais chargement ku mutwe wanjye, singene kugwara afise byakire, kuko tutfusa n'ivy'iwawe. Wewe ni wavuze yuko uzomenya uko gira iki, uko mfungura, uko ngira iki. Hama abantu bakuze bafise ubwenge, bafise amaboko yo gukora, siko basenga Imana ishigikira ibikorwa by'amaboko yabo, kubera ko ngudakora nakagira iki, ntakajye. Urumva, reka guma wifuza ibintu bikoroka biva he. Oya, ahubwo senga Imana uti Imana shigikira ibikorwa by'amaboko yanje, ngire nanje ico nkora kandi kigira ico kivuyemwo, kugira nanje mfungura ibivuye mu maboko yanje.
siko apana kuja gusambana ngo kugira ubeho. Ibyo Imana havyo yigize ivuga ko izohezaga, yavuze ko izohezaga ibikorwa by'amaboko yacu, ntiyavuze ko izohezagira ibitsina byacu. Oya, nico gituma abantu baciye mu zindi nzira zabo n'umuvumo toujours, baciye muri za nzira zabo bakuramwo akaga gusa. Mugo umuntu arakora, Imana ikamugirira neza, ikamugwiriza ibikorwa by'amaboko yiwe. So nico rero no hanura abantu bakora dukurikirana, no kuvuga no kudevelopa kugirira confiance Imana. Mateyo 6 tusimbe ku murongo wa 30 ngo none Imana ko yambika ivyatsi byo ku misozi icyo biriho uyu munsi ariko nk'ejo bigategwa mu ziko, mbega ntizorushiriza kubambika mwebwe abo kwizera gukemwe. Yesu yari abacishije mu ijisho nta confiance bari bafitiye Imana, bari bafise amadute vraiment. Aca ababwira ngo nuko ntimukiganyire ngo tuzogiki ngo canke tuzonywa iki canke tuzokwambara iki. Ibi nivyo bintu bitatu rero Marvin bituma abantu batabumbwa. Nzojya gute, nzokwambara gute, nzonywa iki, kurya, kwambara, kunywa. Hajya abantu bose bafightinga ku by'ibyo bintu bitatu. Abantu birirwa bariruka bagwana bica biba bagira ibyo bakora byose kugira ronke icajya kurya, kunywa, kwambara. C'est tout. Urumva rero Kristo aravuze ngo Yesu araduhaye inyishu bagiriye confiance Imana yuko iyambitse amashugwe ishobora kunyambika. Uyu ariko aradukurikirana nta kindi no mubwira nuko agirira confiance Imana. Iyagaburiye inyoni kameme ishobora kukugaburira. Iyambika ivyatsi ishobora kugira iki amashugwe ishobora nawe kukwambika. Nk'ubashobora ko hari umuntu akaradukurikira amaze nk'imisi nk'ibiri canke inarenga ari muri ico kibazo c'inzara, ntazopfa ntazopfa mu gihe afitiye confiance Imana ntacazo. Twese twarahaciye, naraciye mu bihe by'inzara, nanje naraciye mu bihe byo kubona abaye imfuvyi nkiri muto. Ibyo tuko turababwira ni ibintu twiboneye, si ibintu batubwiye. Oya, ni ibintu twabonye mu buzima bwacu, nibyo tubwira abantu, nabyo bishobora gufasha abantu. Uvuga narabayeho mu shonje, hama ndava muri ibyo bihe byo gusonza, hama twabivuyemo gute, nivyo tuko turavuga. Ifuko abantu rero bafata iyo formule, apana gufata formule idafonctionne. Kwa muri kuri doga, uboroga, uko minduru, vyihoze ivyo kuko ivyo ntibishitura Imana. Kuko Imana iri emotionnel. Oya, Imana ni mwemu. Sasa as long as utari mu ijambo ryayo, Imana ishobora ubu kurabuza Imana gukora mu buzima bwawe. Rero no kuvuga iki? No kuvuga ivyo tuko turavuga ni ibintu twabayemo kandi tubona bikora mu buzima bwacu. Urumva Imana irakuzi, Imana irazi ivyo ukeneye, irakubeshaho kandi igahezagira ikakwigisha n'ukuntu wokora, ikaguha n'amayide y'ivyo wokora kandi ikabihezagira ukakora, ugafungura, ukambara. Hama ikakikwigisha rero kubumbwa n'ivyo ufise. No kuvuga iki? Apana kugira itama idahera ya buri mwanya y'ibintu. Urumva ariko wowe urakora igahezagira ikagwiza. Mugabo santu tuvuye ko gumana ivyifuzo umutima wawe bidahera vy'ibintu. Ya ibintu ntawo bimara, ntawo bimara n'abantu ntawo bamara kandi vyiza byose si ivyo wawe. Aho kandi ifuko guma bakibuka abagore bose beza sabi wawe uri umuhungu, amahera yose kwisi sayi wawe. Oya, hari ayuyu, hari ayiwawe, hari ayiwanje. Imana ni ifise ukuntu itugaburira. Yego nuko nibaza ko tugerageje gutora ico umuntu yosigarana, ariko mudufashe mu kwegeranya ivyo muhejeje kuvuga. Umuntu kugira abumbwe n'ivyo afise akeneye iki? Muvunaguye kugira ngo abadufatiye hagati bagira ico bosigarana. Ego nukuvuga ngerageje kuvunagura mu majambo makenye. Navuze icambere yuko atamwana w'umuntu numwe ashobora kugira iki kubumbwa n'ivyisa. Ibyo ufise bishimira Imana, igagushima Imana muri vyose, igagushima Imana muri tujya duke ufise. Kuko utize gushima Imana muri tujya duke ufise nabijya vyinshi ni wabironka ntuzokwibuka gushima Imana. Igagushima Imana muri bijya nyine urimwo uyu munsi, ni nabyo bizokubashisha no kwamushima Imana no mu gihe wageze hejuru. Ukiri mu kiyaya utize gushima Imana ntuzoshima Imana uri ku musozi. Rero ukuvuga ko ndabusoma ijambo Yesu yavuze yuko abafise inyota y'ukugororoka ariyo bazohazwa bonyene. Mwani majambo abantu bakeneye guhazwa n'ibintu, kandi Imana yavuze ikibwizwa guhaza umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu ahazwa no kugoroka. Kugoroka kwacu nako ninde? Ni Yesu Kristo. Mwani majambo umuntu adafise Yesu Kristo muri we
adafise Imana mu mutima wiwe ntashobora guhaza. Mu yandi majambo ikintu gishobora guhaza umutima w'umuntu ni Kristo, ni Imana mu mutima w'umuntu. Ni ukuvuga rero futa mu mutwe kwiyumvira ngo vya bindi uri kurifuza ngo nivyaza ngo uzoca uryoherwa. Oya, bizoza uca ushaka wifuza ibindi. Niko ubuzima bw'umuntu bumeze. Wamuri kuriruka gushika upfe utazi ico uri kuriruka inyuma icyo arico. Kumbe ikintu cari kiri simple, nta mahera gisaba, nta giturire bisaba kugira ukironke. Bisaba ko wizera aho uri hose, wizera ikorwa Yesu yakoze, wakira Kristo mu buzima bwawe, ukamugira umwami n'umukiza, umva ukamwakira mu buzima bwawe. Basi umutima wawe uzawumva. Abantu bose bakunda gushinga nayo ngo gihe ngo nakira Yesu Kristo ngo nacyo numva afise amahoro. Sinzi ko maze kubyumva mara. Sinzi ko nawe ariko byagenze. Kubera iki none ni gute wogira amahoro kandi utarahaza? Ahabwo amahoro mu mutima wawe n'umunezero wawe. Nisiko twavuze ko ibimenyetso by'uko umuntu amaze kubumbwa n'ubuzima cyangwa amaze kubumbwa n'ibyo afise. Nuvuga mu yandi majambo kubumbwa ni Yesu Kristo mu buzima bw'umwana w'umuntu. Reka tubashimire kuri kano kanya tumaranye, mwakoze cyane akudufasha kuri ayo majambo, na cyane cyane ko mwifashishije ijambo ry'Imana kugira ngo dushobore gutahura. Tubashimire kuri kano kanya, twizere ko n'ikindi gihe nitwabahamagara muzosubira kubana natwe. Yego murakoze cyane, on est toujours disponible kugira ngo tupartage ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana. Reka nshimire bako baradukurikirana mwese, mwakoze cyane kubana natwe. Mugire ibihe byiza ngaho mu muryango iwanyu.